Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Aka ni kakanya keza gukurikirana cyangwa canca Look Sport musanzwe mushikirizwa na Look Media. Ni jewe ngurirwane Darne ngira ndakibashikirize ndi kumwe na mugenzi wanje Ale Loris Dongotsi. Eka tumuramutse. Ya kanje ndakuramutse ni Darde ka ndamutse n'abakunzi ba Look Media abakunzi ba Look Sports ndabaha ikaze mu ngana cyo ku munsi wa mbere mu musanzwe mubizi ko ni ku munsi wa mbere canke ku munsi wa gatanu. Ni ku munsi wa mbere tubayagira ku ma activité sportive twavuga agiye atandukanye yagiye aba muri weekend. Eka cyane no munsi tuza guhagarara kuri VBL playoff final. Ni VBL playoff final nkuko mwagiye mubibona yabaye ku munsi wa gatandatu eka no ku munsi wa Mungu aho Dynamo yabikoze neza iratahukana igikombe cyayo cha VBL playoff twavuga umwaka wa 2025. BCAB internet banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekoni bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB internet banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB internet banking utashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Ni VBL playoff final nkuko mwagiye murabibona yafashe imisi ibiri, game 6 na game 7 nkuko tutari tuvyiteze bakuri bamwe n'abandi uko byagiye bihinduka. Ni game 6 yagiye ba ku munsi wa gatandatu, gutyo Dynamo irabikora neza ibasha gutsinda urunani ku manota 62 kuri 61 y'umugwi w'urunani. Eka Dynamo ikibandanya na game 7 ku munsi wa Mungu, gutyo Dynamo ibasha no kubikora neza aho yasubiye kandi gutsinda urunani maze itahukana igikombe cha VBL playoff final. Loris, wari wishikiye ku kibuga wari kuraraba kumwene byari bimeze, wotubwira gatoyi aperçu y'match en général kumwene byari bimeze? Buraza ko ni deja umaze gushika ari playoffs ari match ndwi série match ndwi umaze gushika muri game 7 nuvuga ngo ni synonyme yuko ni série iritandi. Nuvuga ngo bigoye kuvuga ngo umu vainqueur final n'uwiki muri final. Nuvuga ngo umaze kugera kuri match ndwi nuvuga ngo imwe bifise victoire zitatu iyindi bifise victoire isaka susap sapas. Nuvuga ngo muri ico gihe ugenda muri game 7 uvuga ati nimba uri umufana w'urunani, nimba uri umufana wa Dynamo mu mutwe bon uri umufana mugabo ntuvuga ngo uno munsi ndafise confiance kuko probabilité abari 50-50. Ba n'importe quelle circonstance nuvuga ngo n'importe abakinyi babuze muri Dynamo, n'importe abakinyi babuze mu runani, n'importe ikindi kintu cyose cyoza kigira probability guma ari 50-50. Nuvuga ngo urunani rwose 50%, Dynamo ibiri kuri 50%. Rero naza no ku munsi waje niko byari bimeze ku munsi w'Imana ari game 7. Nuvuga ngo zari victoire 3 ku runani, victoire 3 kuri Dynamo. Nuvuga ngo uno muzi izi series zaje kuba zigiri. Nuvuga ngo zaje kuba tubona game ya mbere itwagwa n'umugwi wa Dynamo, game ya kabiri itwagwa n'umugwi w'urunani, game ya gatatu iza gutwagwa n'umugwi wa Dynamo. Atwaye muri bimwe bita ama roi de l'alternance. Nuvuga ngo zaza zirakabukana. Mu game ya kane n'iya gatanu zaje kuba zitwagwa zose n'umugwi w'urunani. Game ya gatandatu n'iyindi ziza gutwagwa zose n'umugwi wa Dynamo. Nuvuga ngo ko byaje kuba ari ibintu ni roi de l'alternance ahubwo yagiye ibandanye yagiye ateye imbere. Bwa mbere ari imwe yo ku bwa kabiri ciba zibi. Nuvuga ngo byaje biza guprofita ku mugwi wa Dynamo. Rero naza ko en général match yejo yari match iri digne finale ya VBL playoffs. Yari match uvuga ati ni finale iri si bon nivyo ari yaje kuba iboneka mu nuvuga ngo itari kuko baje kuba batsinda amanota 68 kuri 51. Ni score ntoya cyane hagati y'imigwi. Ico ariko nacyo nyene kirerekana ko yari match iri tandi gose karibe nini yari match nuvuga ngo iri très défensif kuko nako bagiye muri première mi-temps ari 29-27. Nuvuga ngo umuguru nani umaze gusinda 27 points muri mi-temps muri karta zibiri, 29 points kuri Dynamo muri karta zibiri. Ni match
bakunda kuvuga ngo ni score de fille kenshi niko usanga bakunda kuvuga mugabo hari kera ubunye abakobwa yari trop défensif twavuga ko yari très défensif cyane très défensif gose kubera wala ku mpande zose ku munsi w'ejo byari bigoye cyane wala ko ku muguru nani gwari gugaye zone novuga ngo zone kuko bon tunatoza kubishika ko ama point tactique ko ari ibiti ariko kuri muri rusange wala ko yari match iri très défensif yari match igoye ku mpande zose umuguru nani wari wugaye umuguru DYNAMO wari wugaye score iravyerekana ariko kandi ikindi naco vuga ko muri game 7 umugwi uzavuga gutsinda difference do 13 points na manota menshi 13 points na manota menshi muri game 7 muri game 6 twabonye abaye difference y'inota rimwe yonyene ariko muri game 7 amanota 13 aho naho nyene haroke tuvuga ati bon est-ce que nitwovuga ko ni DYNAMO yaje kudomina cyane gose muri final kuko final difference ya 13 na manota menshi cyane muri game 7 ku mugwi nkuru nani imbere wari favori par rapport ya DYNAMO kuva yavayo ko playoffs gitangura nibaza ko rero munsi ni ico novuga yari match ikomeye iri din final yari match kandi iri très défensif félicitations ku mugwi wa DYNAMO cyane félicitations ku mugwi wa DYNAMO ni plan tactique nayo ni DYNAMO twagiye tubibona ibikora kuri game 6 icabandanya gutyo bukeye bwaho kuri game 7 ni DYNAMO yo bazanye ishaka ringana gute nkuko rusanzwe bavuga ati DYNAMO ishaka ni DYNAMO yo bariteguye gute na cyane ko tubona yuko yagiye kabikora neza bono vuga ko kuri izi baje zibiri za nyuma ni urunani ishaka DYNAMO ishaka bivuga ngo DYNAMO yagize amashaka abiri niko no bon niko umuntu yoshaka kubireza ibi bibaza ko kuri match ya gatandatu na match yindi twabonye DYNAMO itandukanye na ntuze yashoboye kujera no vuga ngo twibukanye ko muri game ya gatanu urunani ruza gutsinda DYNAMO ruhomota score y'amanota ashika kuri 10 mu munota muri 10 minutes yaje kuri 58 secondes ni pendant 58 secondes nivuga ngo hari muri dernière carte mu minota ya nyuma iyo munota umwe wa nyuma niho DYNAMO yaje kuba irashira hasi byarahaswe kuba no ku munsi wa gatandatu muri game 6 aho babona yuko habaye na difference y'inota rimwe byabaye difference y'inota rimwe haraheze nka 1 minute ya nyuma atari igite nimwe itsinze pani yego 1 minute ya nyuma DYNAMO idatsinze pani urunani rudatsinze pani ubona ko nuvuga ngo sinzi barashoboye kujera barashoboye kumanaginga kujera les dernières secondes kuko twabonye urunani ni équipe ikomeye cyane muri Maritime avec Petit Perry ni umujura ari expérimenté gose ashaka kujera Maritime asa manière uvuga ngo atawundi muntu uvuga ngo turabona ashaka kubigira ko Petit Perry abigira yaza ko DYNAMO yarashoboye kujera cyane Maritime ku munsi wa gatandatu ku munsi w'ejo ho byari bindi bintu kuko naho nyene ku munsi w'ejo ndibuka ko baje kuva muri 3e carte baje muri dernière carte DYNAMO yari imbere amanota 11 dans moins d'une minute Petit Perry yari atsinze 8 points 3 points zibiri na panier ya 2 points moins d'une minute yavuye muri baje gutangwa 4e carte wala ko aje gusubiza hamwe muri ntuze ariko twaje kwa tubona DYNAMO ranyi rashoye kuje ho yari panier yari panier ya Perry yari panier ya Cuma baza barahana nico gitubona vuga ngo ku munsi w'ejo no ku munsi wa gatandatu ku munsi no ku munsi w'Imana DYNAMO yashoye kwajita techniquement cyane kujaha Maritime kujya les dernières minutes ni score yejo twavuga ko ari kwavuga ni score yabaye ndende cyane hagati y'iyo migwi 64 kuri kote difference twavuga ko yabaye ndende nini cyane nkuko tutari tuvyiteze ku migwi ibiri aho ubona urunanirwa twavuga yuko gwoba gwararushijwe ruranavyerekana ni ntambamye yayo barashikiye urunani narige twari tuvuga ati bisanzwe score twari tumenyereye ni moins de 10 points niko twari tuvyiteze ko aya equipe twavuga yuko agiye akomakomeye hani wacu Burundi yego ni yawe score ni mengo biranatangaje difference ya 13 points ni twari tuvyiteze yuko bisanzwe imatch igenda kurangira muri Maritime akiri ko harabakomba bavuga ati haracariho chance yuko utsinzwe ku munsi w'ejo nuvuga ngo hariho novuga ko byankiye urunani rwagize ingwane kubijyanye n'ama individuality sinovuga ngo ni côté tactique cyane ni ama individualité yabo kuko hana ko individuellement ku munsi w'ejo abakinyi bari top mu gurunani ni bake ni Petit Perry ni meya twari tuzaza gusina amanota menshi mu mantu ejo afite ni na kipenya twavuga yuko yagiye aha ama chance abakinyi benshi bagende ejo abakinyi bose barakinye nta mukinyi uvuga ngo yimye umwanya canke yagize ama individualité ni yaje kuba yabo kuko ni meya twari tuza tsinda yaramaze imisatsi yabaye MVP wa game ya gatanu nimba atari ya kane atsinda ama 19 points ama 16 points ku munsi w'ejo heje afite amanota abiri Ora ko vyari vyanse kuri me. Ni Homis yaragerageje ivyiwe ariko
ni atari majoke yazina amanota atanu defensivement si umukinyi uvuga ngo yarapose quelque chose kuri mu runani si ni umujoueur muremure ariko amari yakinye n'umwanya munini yakinye 27 minutes cyangwa bon nibaza ko ari nka 27 minutes mugabo Apollo iyo ntigeze iboneka ni n'umukinyi ari muri zone ubona ko abajoueur ba Dinamo bamugira ko amareyap ibintu byose baca nivuga ngo defensivement ntigeze yempika twaje kuba tubona Cuma amugira ko amareyap amudugira ko Brian Kavakure uko nyene nivuga ngo individuellement hari abakinyi batakontribute ndashaka kuvuga Petit Peri ndashaka kuvuga na Landry Ndikumana ndashaka kuvuga Romis Bujeje ariko turashaka guhereza kuri abo batatu nivuga ngo abandi bantu ntibaje kuba biyempika nivuga abo nibo bari bitezwe cyane gose bari bitezwe cyane twaje kuba tubona Kirisa nyine naza ko yatsinze nk'amanota 4 cyangwa 5 nibaza ko atarengeje 6 n'umukinyi akomeye mu guru nani bon Mariki bande Prosper yarose akanya gatoya Dikonge nibaza ko nimba yatsinze menshi yatsinze abiri birashoboka akaba yatsinze 0 point akaba yavamo adatsinze match ubona ko individuellement abakinyi burani ntibiyempije cyane hajye muri match nkazijya anya harakenewe Apollo tactique hariho schema tactique mutoza gusuiva ari mu coach iki ama instruction mu coach defensivement offensivement ariko utegerezwa hariho côté individuel itegerezwa kwa aparesa muri match ku mujoueur wari wese ku mujoueur yiyemera nka Sangwa Meya ariko arondera kuba MVP nibaza ko iyo unanira utsinda ari kuba ari muri batatu beganirwa kuba MVP wa VB8 kuba kinyi nka Thierry Say kuba kinyi nka Landry yari yempise cyane Landry yarakinye neza cyane gose defensivement offensivement Landry n'umukinyi yabaye umukinyi mwiza ku munsi w'ejo ariko hari abandi bakinyi ataje kwa biyempika kandi byari bikenewe nibaza ko ari hoba harabaye ingorane ku muguru nayo ego ni Petit Peri twagiye tubona mu match zitangura naho ku match ya mbere atashoboye kugaragara ariko muri zi playoff twavuga yuko yari ku yindi niveau ariko ku munsi w'ejo bikaba tuvuga yuko byaranse totalement carrément bikaba byaramwankiye ni twavuga yuko ari niveau ya Petit Peri nawe nyene yo barasubije inyuma umuguru nani biranka koko bo ntitwavuga ko Petit Peri byanseje kuko Petit Peri toshaka kuvuga mbere ko ari MVP wa match y'ejo kuri kote runani na kote ya Dinamo kuko Petit Peri en plus twibuka ariko akina afise imvune kandi imvune ikomeye ariko basketball yakinye ku munsi w'ejo bon n'umukinyi yaje gutsinda 16 points 16 points niba ntiye nibaza ko ari 16 points cyangwa 15 points ni mu grand joueur akomeye cyane Petit Peri ni entre 13 15 bon ni entre murari ni grand joueur mbere nibaza ko nta mukinyi niwe Pierre Angel w'umugurane ku munsi w'ejo niwe yafatiye umugurane niwe aje ku ndavuga ngo gusinya revolte ku mugurane muri 4e carte nabwiye ko yatsinze 10 points muri 1 minute cyangwa 2 minutes ariko ni mu makarta abiri twabona yuko yagezwe ko nk'ama remplacement menshi kugira bashobora kuraba yuko bashobora guhinduza ama remplacement bo si menshi kuko yarakinye baza ko yarashikanye 25 minutes par match kandi twuko ntashobora gukina umwanya wose kuko arafise imvune mu kuguru ntishobora kumufavoriza ko aza kuyikina umwanya wose naza ko Petit Peri ni MVP runani muri playoffs n'umujoueur ya porte experience niwe remarque kuri remontada bagize kuri game 5 niwe umujoueur yaje ku munsi w'ejo niwe Priske na Landry bo yarabakinye match nziza ariko Petit Peri nibaza ko amafaranga bamurokrise uno musi ntoza kwidoga ari mu bakinyi baje gureponda preza par rapport amafaranga bamuguze nibaza ko Petit Peri ni mu grand joueur mbere no musi je ndibaza ko hamwe no Dinamo yoza gusohoka muri Otuban bagize ngo bamwikore ka aze gufasha Dinamo ntibabibeshe bari ko kwituma nziza cyane kwera ni mujoueur ari très important effectif ni mujoueur ari très important akina basket nziza cyane kuko yaje ko mbona match yeze ndi hajya naje ko ndayibona neza ko yaje kuvugana na Julius shaka kubona mu minsi uvuga ati bon reka turabe muri Dinamo ko kwemera kuza kenshi umukinya yakiye murani yemera kuza muri Dinamo ariko bajya n'abayitrange n'abantu bazi ntuzere naza ko Petit Peri ni umuganje ntitwavuga ngo yakinye match mbi yagize iki niwe MVP ndashaka kuvuga ko niwe MVP kuri match y'ejo ego ni twavuze ama point faible ya Urunani ama point faible ya Dinamo kugira ishobore kuza kuvomatira situation kuva kuri game 6 gushika kuri game 7 kandi ukabona yuko ishaka twavuga bazananye kuri game 6 ariko bakomeje kuri game 7 iyo bari nkaya bona uvuga ko ku munsi w'ejo Victoire mu gwa Dinamo kuri jewe 95% ni ndakira kuri coach ni coaching y'umugwa wa Dinamo Jireshe ku munsi w'ejo yagize ibintu atahuragira muri match ziheruka atagize muri match ziheruka yaraje kuba aho umwanya munini Cuma Toto kare yakina umwanya mutoyi
yakina umwanya mutoya yakina kuva kuri game 6 yarakinye umwanya munini ariko ejo yakinye umwanya munini gose para rapport umwe atari bigera akina muri playoffs yaje kuba asacrifice Tyrone uno menere umugwa Dinamo yamukinishije minota 9 yonye nibaza ko ari 9 canke 7 muri match numukinya hora kina 30 minutes 35 minutes 33 minutes mugaje yaramusacrifice aho umwanya munini cuma yaje gutsinda 16 points ati nibaza ko amanota yose cuma yatsinze izo 16 points harimwo contre attaque zine canke harimo contre attaque amutashika nka 10 yego niba ahubwo birashika kaba yose yari contre attaque yego gutere nibaza ko point faible y'umugwa w'urunani saba joueur bashobora kunyaruka cyane nibaza ko nta mukinyi bafise bashobora gukontainer speed ya 10 peut-être papa Mariki ashobora canke Mariki nyene mugabo meya Petit Perry gukontainer attack speed ya 10 biragoye ninjo gituma nibaza ko ni point il faut Dinamo ashobora exploiter speed ya 10 nibaza ko 16 points yasinze nibaza ko 14 kuko ndibuka ko harimo ranse zibiri zashobora kuba ari contre attaque gusa nibaza ko barashobora exploiter iyo faiblesse y'umugwa w'urunani bashobora exploiter novuga ngo rapidity ubona umaze ngo ufise Cuma ufise Richard ufise Brian Kavakure Gilbert Tahari ubona ko ni equipe ishobora kunyaruka cyane nibaza ko rero ni point fort bashobora exploiter coaching ya Julien Chenyo niyo point imwe mpagazeko ariko nibaza ko coaching ya Julien Chenyo mu ma detail menshi cyane ndashaka kuvuga ngani nibaza ko yigaragaje igice 90% kuri jewe Victoria Dinamo ndayishira kuri Julien Chenyo ni Cuma Toto nko barakora bivuga ni Cuma Toto yashoboye kugaragaza kuvuga ku rukino rwa gatandatu no rukino rw'indwi ni Cuma Toto twari twumvise yuko amakuru avuga yuko adashobora kuba mu kibuga kuri izi match zibiri zitanguye mu gihe bavuga yuko ari mu entraînement na equipe nationale ya Leopard ariko tukamubona za ku munsi wa gatandatu mbere akigaragaza neza akabana MVP nitwovuga yuko ari apport ikomeye cyane Cuma Toto kubona barasuye kumuha umwanya ukwiriye kuri twovuga yuko bagashobora kwicarika ujya mu Nyamerika bari bazanye kugira ashobore kwigaragaza nkuko ari garagaje muri saison régulière Cuma Toto n'umuganje kandi bijya byose bavuga kwa gatandatu hagiye byose yari yagiye muri Congo ya entraînement le même jour n'acagaruka samedi yashitse samedi avuye hari nibaza ko Cuma Toto n'umuganje uno musi muri Dinamo itagira Gibert nivyo barafise Jeff Tyrone umumenere mwiza gose mugabo Dinamo itagira Gibert nibaza ko Cuma Toto abari element clé nibaza ko imbere yuko mu playoff mu match za mbere match ya mbere yakinye umwanya munini yabaye na MVP ariko match zakurikiye ntiyashoboye ku mwanya biragoye ko aronka umwanya munini ya cyane avec Gilbert na Jeff bari haje nuvuga ngo ari batatu umwanya barawugabura rero Cuma usanga ariko akina minota 9 minota 7 minota 10 mugabo nako mwizi match zibiri Generation yaramwize aramuha umwanya ukwiye yamuha umwanya ukwiye aragira Cuma Toto n'umuganje n'umuntu amaze kumenya ino Gilbert n'umuntu amaze kwafronta urunani kenshi n'umuntu amaze gukina umaze kuba ugira entraînement muri equipe nationale ya RDC uba ufise amaze kugira experience amaze kumenya basketball doho niveau ngene ikintu naza ko rero kuri Cuma nta maduti ahari n'umuganje kubona atabaye MVP ku munsi w'ejo nivyo Tametongi n'umuganje yari experimenté n'ibindi ariko Cuma Toto nowe nibaza ko aza nko mu kibanza cya kabiri ego ni Dinamo nkuko bariko bivuga Tametonga yashoboye kwigaragaza tuvuga nka MVP wa saison régulière akaba na MVP tuvuga yuko muri rusangi MVP saison régulière na MVP VBL ni Tametonga twagiye tubona igaragaza cyane kuri niveau tuvuga yuko iri hejuru kuva saison igitangura akaba ivyo byamuheshije nako gashimwe no mu gutsinda amanota menshi cyane ni Tametonga tuvuga yuko ari kumwe na Cuma Toto ari kumwe na Gilbert ari kumwe n'abandi bangahe uvuga yuko ari bo bantu ariyo mapie kuvuga yuko ariyo ma element clé ya Dinamo bone tuvuga ko Dinamo bose na ma element clé bose n'abajura kumenya ko Tametonga nibaza ko ni saison ya kabiri muri VBL même mu mwaka uheze yari urabona ko nimwe mu bakinyi bakomeye cyane mu Dinamo cyo gihe hari ba Matar Gay hari abakinyi bakomeye hari ba Samkelo Chere ba aba Nigeria urabona ko ni equipe yari ikomeye cyane ni equipe yari ikomeye ariko Tametonga yarafise ikibanza gikwiye ikibanza nuvuga ngo akina umwanya munini cyane mugabo uno munsi uvuga ko ni saison ya kabiri ni equipe ya Dinamo saison igirere uno munsi ari mu bahetse uno mugwi naza ko experience yiwe nico cyambere umukinyi yakiniye equipe nationale ya Cameroon igihe kinini ni umukinyi yakinye championnat muri Cameroon ari ku rwego runini yabaye MVP muri championnat muri Cameroon imyaka itari mike uno munsi ko naje kwa MVP ngaha kuri saison ya kabiri
ntibitangaje ni umwe mu bakinyi bahese uno mugwa wa Dinamo ni umwe mu bakinyi bagoye uno mugurani inshuro nyinshi cyane muri izi playoffs nibaza ko ni umwe mu bakinyi nuvuga ngo aba bête noire mu mugurani kuba yabaye MVP vyerekana neza contribution yiwe kuri saison y'umugwa wa Dinamo c'est mérité kuri we bo yaragiye imbere ya Cuma kubona yagiye imbere ya Cuma ni ibintu amerita kubona yashoboye kugira imbere yitwa Garba bon ni umujura akomeye gose yabaye meilleur défenseur muri VBL yaje hano abaje kuba meilleur défenseur muri Rwanda Basketball League naza ko Etienne Tametonge nta maduti ahari kubushimwa bwatanzwe ku munsi w'ejo naho nta namwe zo gusanga hari amaduti ariko kuri Etienne Tametonge woni permanent nahe ma surprise wagiye ubona muri VBL playoff tari witeze bon ma surprise yajya aboneka ubu bon ya mbere yo ni surprise kwa Dynamo itsinda runani muri itwara ikombe iyo ni surprise bon ko pana kuri jewe gusa ku bantu benshi naza ko yaje kuba ari surprise ikomeye cyane kuko ntitwari tubyiteze kubona ino equipe ya Dynamo ni equipe yagize amahaforma kiya paraporo mugurana baje ko kitakinyi bakomeye abakinyi twabonye muri bar abakinyi twabonye muri City Oilers ba Petit Peri abakinyi twabonye muri ba Macrin twabonye baza gutsinda umugurana muri Elite 16 aba Atel Major qui met défenseur wa bar amaze gukina ahantu henshi experience nyinshi Thierry Sanya kuva muri Espagne Papa Mari nta muntu umwe yari yiteze ko ino equipe ya Dynamo iza gushobora gutwara iyo niyo surprise ya mbere ikomeye cyane ariko kandi ikindi nibaza ko bo system twashita ko ari surprise twashita ko ari ikintu ciza ni VBL playoffs twaje kuba tubona nuvuga ngo yagiye ku rundi rwego ibintu vyiza mediatiquement warako ni uno musi ni VBL playoffs yashoboye kurabwa n'abantu benshi bari ahantu hatandukanye ama image bon twavuga ko n'ama image meza kuko mu mwaka uheze siko vyari bimeze abantu bari doga izi image biki ni byinshi yo kosora bikiri hariko noza ko uno mwaka harabayeho progression muri organisation ya VBL playoffs nurunani twavuga yuko imbere gutangura playoff kwagiye rukura recruitment menshi yagiye atandukanye twavuga ati imbere nurunani ruraje ruri favori nurunani tubona yuko i playoff nta Dynamo ije kuyikoreramwo nitwavuga yuko ari ama nkuko benshi banabivuga mbere ubwo ati nama recruitment urunani rwagiye rukora ari defiant kubwawe murahuza cyangwa uravuga ati hariho bamwe yagiye arapersa twavuga nka Tairo Peri twavuga nka Peri numva numukinyi twagiye tubona ariko nabandi bagiye bazanya tukabona ati eske intererano yabo ije gufasha iki mu mugwi w'urunani n'abandi twaguma vuga ati none yaje hakenewe hari kuza uwundi basi tukavuga ati cyangwa gahe kibanza babakinyi bacu b'abarundi babaroko ugucyo bakabandanya bigaragaza bo nibaza ko ntawo vuga ngo basketball iratandukanye basketball ikina hano mu Burundi cyo kimwe ya basketball ikino muri bari tubona handi handi naze ko ntitwovuga ngo n'amarokitima mabi bagize kuko ntihoza kuvuga ngo Patrick Magri no mukinyi mubi ntihoza kuvuga ngo Atel Majoki no mukinyi mubi ntihoza kuvuga ngo Thierry Sanya no mukinyi mubi naza ko ama circonstances atandukanye bahora bakiniramo hariya cyo kimwe n'abakiniramo ngaho kuri departement ni equipe ya Dynamo kandi ntitwovuga ko ntitwoza kubona ko urunani rwatsinzwe bazanya abakinyi bari ahubwo tuvuga ati ko urunani rwatsinzwe dufata ko na Dynamo ifite abakinyi beza kuko no musi cadushira kuntuza ati no musi Richard nimba ashoye kumentena kuko nibaza ko numwe mu meilleur défenseur muri VBL kuko yasakazi gakomeye kuza gukontena Petit Peri inkino imisi yose si ibintu byoroshe twashoboye kuvuga ati Brian Kavako yashoye gufata aho Levi Gilbert atari hari yarakinye umwanya mwiza yakinye kandi yaraho byaje umusaruro twaje kuba tubona David muri Dynamo nawe nyine yakinye cyane game 6 na game 7 yagize yatanze umusaruro nuze nyine yatanze contribution kuri victoire ya Dynamo cyane defensivement yaza gutsinda n'amanota atari makini baza ko ahubwo twoha ama credit novuga ngo bakunda kuvuga uno musi ngo amashugwe yabo bani bakinyi ba Dynamo murakaha amashugwe yabo ati baje kuba ba contribute kuko uno musi naza ko nivyo barazinyabera hari abatranje bashoboye contribute hashoboye contribute Ugarba Tyrone Tametonge Nyemeke n'abandi batandukanye ariko naza ko bano baroko baratanze ikintu cyabo gikomeye cyane kandi kiboneka naza ko rero ni credit kuri bano barundi ntitwoza guta intuze kuri kurunani habwo tubone point positif tuvuga ati Dynamo yari implice cyane kuko nabanye bari babizi ko bafise akazi katoroshe baza gukina na equipe ikomeye bategeza gutegura bagashamo inguvu n'umutima wabo wose en plus na avec Brésil ya Gibé atashaka gukina match novuga ngo zitatu canke zine zanyu ubona ko
ni ikintu gikomeye cyane ku mugwa Dinamo ni umugwa ukeza gose. Ku bwawe playoffs zirarangiye, ku bwawe n'abaye bakinyi batanu tuvuye ko bigaragaje gusumba abandi muri izi playoff. Ego. Ku bwanje naza ko abakinyi batanu bigaragaje gusumba abandi harimwo abarundi batatu. Ego. Ndashamwo Romis, ndashamwo Meya, Landry Ndikumana, Tametong na Garba. Ego. Aho wenda shaza vuga ati reka dushamwe abandi batatu mugabo naza ko Petit Parish ashobora gutora ikibanza kimwe ngaho muri batanu ariko antuka Landry bambe Richard sinibaza ko twomuriza ko n'abakinyi benshi ariko ku bwanje ni umwe mu mayere marque yashoboye gufasha umugwa Dinamo n'umukinyi ashobora kira 30 minutes par match aratsinda 2 points 4 points 0 points mugabo aporo yiwe naza ko iboneka gake iboneka ntushobora kukibonesha amaso ariko naza ko numwe mu bakinyi bakontribute cyane gose kuma 6 y'umugwi wa Dinamo naza ko numwe mu bameyer joueur w'abarundi uno mwaka muri no saison kandi yevuriwe cyane par rapport umwaka kwezi par rapport imya ni nuvuga ngo ni niveau yakiniye ko twari tumuzi ko kera akiva muri Mutanga United azamugwa Dinamo rero naza ko top 5 yanje ni n'abakoci babiri twagiye tubona yuko bafise calibre iri international tuvuga kuri Julien Shenyo na ku ruhande rwa Dinamo tuvuga Inaki ku ruhande rwa Gurunani nihe ubona apport bazanye muri basketball Burundi muri aka kanya uvuga ati bazanye ikintu gikomeye nka Julien Shenyo yashoboye kumanaginga tuvuga iyi equipe kanabikora neza inyuma yaho twavuga Joris yari yayifashe neza muri saison régulière akanashobora no kwitwaza saison régulière ariko Julien Shenyo akaza akayikomeza akayishira ku rundi rwego ni Inaki nawe nyene vraiment yashoboye kuvuga ati yashoboye kujera situation muri urunani wowe ku bwawe niyihe twavuga apport baje batanga kuri VBL ikintu cyambere twashimira cyambere nuko ikintu cyambere baje contribuer no ku develop abana baje mu Barundi meje kubivuga muri Dinamo Julien Shenyo yakoze akazi gakomeye cyane mu kudevelopa nuvuga ngo Richard yaza ko agarutse kuri form hamwe iyi form yo maintenant tuje kubona Richard yo baje gukomera cyane muri hamwe na equipe nationale yosura kuza akavuga ati numukinyi yoba uhamagaye muri equipe nationale avuga ati ndafise anerema ari iri 13 important aje kuba yerekana ko David naza ko nijyambere kinye ama playoff ama match nkaye ntitwa tuzi ko David yoza agahagarara gakina match nkiyo twabonye yakinye no munsi naza ko ni ikintu cyerekana ko c'est un grand joueur Dave Brian Kavakura nawe nyene n'umukinyi mwiza dusanzwe tumuzi afite experience yamaze gukina imyaka myinshi ariko nyene twarabonye ko yari ikintu ciyongeye ko muri no mwaka aje mu mugwa wa Dinamo kwaje ko tubona Beni ntiyashoboye kwina ku munsi w'ejo ariko nawe nyene yakeke shoze yongeye ko muri ntuze nibaza ko apport ya mbere niyo kuja ku develop abakinya baroko Inaki garica muri mu runani ni kunyene twabonye Meya ni umujoueur atebwo no munsi ni Aromis Bujeje mu myaka 2 heze mu mwaka kweze nibaza ko ari umukinyi ari très chance kuko mwaka kweze arashoboye kinana na Julien Shenyo nibaza ko yongeye ko ibintu bikomeye gose Aromis umukinyi ari uno musi ari mu bakinyi abatop abarundi dufise uno musi nibaza ko hamwe bibandanije uku dushobora kubona mu myaka heze ariko arokitwa mu bihugu bikomeye mu gufasha nkakurya bagibere bagenda barandri bagenda bakamuhamagara ati uje gufasha mu kanaka nibaza ko ikintu cyambere twabashimira nukukura ko na develop abana bajore babaruko nitwo kibagira muri Dinamo kandi karabona n'umukinyi amaze imyaka kina ariko sinari bwabona kina kuri niveau ariko arakina kuno munsi karabona ashobora kuba ni remarque muri Dinamo no munsi muri titre kuko defensive man baza ko ari mu bakinyi bempika cyane ama rebound afata nta wundi mukinyi afata rebound nkiza afata muri izi matches zibiri dufate muri izi matches zibiri zanyu ikintu cyo kubashimira nuko kuntu ba developer abajoye babaruko ni Dinamo inyuma yo gutsinda igiye tuvuga kuja mu nzira ibashikana muri bar road to bar ni Dinamo wagiye ubona muri playoff ifise niveau yo guhangana n'ama equipe igiye guhura muri bar buriza ko umunsi ni abakinyi hamwe bogumana birashoboka road to bar twibukanye ko ni gakosha gutwara abakinyi bonyene abakinishije saison muri road to bar haraba amarokritement kuko abadversaire ubufisi nabanyene babarokritse bakinyi bakomeye ariko nibaza ko base ari babandi base ni bajyanye n'ubufisi makina saison cyane aba baroko bo urumva bakenewe bashaka gutora abandi baroko twavuze mu runa n'abakinyi hari abakinyi bakomeye Meya Romis Landry n'abandi benshi turashaka gutora muri Remesha Nsumizi n'abandi ariko naza ko hajya muri road to bar canke Elite cyane ikintu kiba gikomeye
gikomeye cyambere ni ukuba ufise abaroko bakomeye kuko bafata effectif nini ya muri ntuzeye rero baza ko Dynamo birashoboka cyane baramaze kugira experience y'ivyo babonye bwa mbere none musi dufatiko birashoboka kandi akaba ari aho turangirije ikiganiro cacu cuno musi ca Look Sport tukaba tubashimiye mwebwe mwariko muradukurikirana shimira na mugenzi wanje Alelo Christongozi twafashanyije mu kibashikiriza reka nenda gushimire Darde reka shimire namwe bakunzi ba Rukumedia bakunzi ba Look Sport na cyane mwebwe mufana mu Dynamo sande mu dukurikirana muri tandukanye tuge duti are Dynamo ishaka nawe